Saisir cette occasion pour présenter les lettres de Sa Majesté le roi Felipe VI d'Espagne, qui m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de votre Excellence du Royaume d'Espagne à la résidence de la République de Venezuela. Est-ce que je peux saisir cette occasion de présenter le consul honoraire du Royaume d'Espagne à Bujumbura, Madame Je tiens à remercier Son Excellence de son accueil, ainsi que le peuple et les autorités burundaises, dont j'ai eu une expérience merveilleuse et je compte en tant que représentant du Royaume d'Espagne d'améliorer les relations qui sont déjà très très bonnes, mais il y a encore des sujets dont on pourrait, des matières dont on pourrait améliorer. C'est-à-dire, nous sommes des donateurs avec les institutions internationales et les ONG qui travaillent au Burundi, mais on voudrait être plus présente. De ce côté-ci, je peux mentionner que la Croix-Rouge espagnole travaille côté à côté avec la Croix-Rouge burundaise dans des différents domaines. Nous voudrions aussi profiter pour, disons, approfondir cette collaboration. Imigenderaniro iri hagati ya Espagne n'Uburundi nayo nyene imeze neza, nyarishobora mukuru w'igihugu akaba yasavye yuko momera batsimbataza cyane imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, cyane mu bisata vy'imico kama n'inkino, kuko murazi neza yuko ico gihugu ca Espagne kibikomewe gikoyemo cyane mu nkino zabiza basket canke z'umupira w'amaguru, ati natwego turafise bikeya dushobora kuhige. Hanyuma rero mu kurangiza ivyo bihugu vyose twari bitatu, ababiserukira nyinshobero yabasavye yuko boza barashishoza bagatoza neza bakumviriza ibiba biriko biraba mu gihugu, kuko rimwe na rimwe usanga bibabaje iyo haba hariho igihugu giserukiwe mugabo gasanga bariko baratanga inkuru zitarizo. Ati rero mu kazi kanyu ka misi yose mugerageze mutembera Burundi murabi biriko birahabera, ahasigaye nihagira igihe mushikirize inkuru mwamaze kutohoza muzi neza ko ari inkuru z'imvaho.